gatandatu igenekerezo rya gatanu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 abarundi bose bari baramutse bahimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi. Mu ntara ya Ngozi ibirori vyatangujwe n'inkuka ya misa yaherejwe n'umwungere wa diocese nkuru ya Ngozi George Bizimana. Mw'ijambo ryiwe umwungere wa diocese akaba yibukije abakristu baraho ibihe bikomakomeye Uburundi bwaciyemwo, aho yabahamagariye kurondera nyabuna ivyo dukiza hakwama barondera ibisubiza inyuma igihugu. Ivyo navyo ngo ni ukubaha Imana, kuyugurukira, gusonera amabwirizwa yayo no kuyigamburukira. Inyuma y'inkuka ya misa haciye hakurikira umugigwa wo gushira ingori z'amashurwe ku cibutso c'ubumwe bw'abarundi, aho hatanguye buramatari w'intara ya Ngozi Engineer Epipode Baranyikwa, hakurikira musitanteri wa komine Ngozi Bucumi Joseph Martin, hanyuma hasozera umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Ngozi. Uwo mugigwa urangiye haciye hakurikira ijambo ryo gusozera ryashikirijwe na buramatari w'intara ya Ngozi. Kurikira buramatari w'intara ya Ngozi Engineer Epipode Baranyikwa. Banyakubahwa rongo ya makomine atandukanye agize intara yacu nziza ya Ngozi, banyakubahwa murongo ibisata binyuranye bihurikiye muri intara yacu nziza ya Ngozi, banyakubahwa batumire umwe wese yumve mu cyubahiro Imana yamuhaye. Ngize ntitugira amahoro, dusangwa amahoro, ubumwe, ubutungane, iterambere mu ntara yacu nziza ya Ngozi no mu gihugu cyacu cyiza cyo Burundi. Uyu ni umunsi mwiza, umunsi mukuru twahariye umunsi abarundi bemeza amasezerano meza yo kubana neza mu butandukane bwabo, ayo twise amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Uyu munsi rero ni umunsi twaramutse twibuka ku nshuro ya sinovuga igiharuro no hava nzindwa, ariko guhera mu 1991 twaremeranije twebwe abarundi ko tugiye kubana mu mahoro. Nubwo rero haciye imyaka 2 gusa tugasubiranamwo, kuko icyakurikiye kwabaye ukwica umuperezida twaduhejeje kwitorera nyene cyubahiro Melchior Ndadaye. Murumva ko mu myaka 2 yakurikiye twari tumaze gutakaza kakanovera ku muri n'intumbero y'ubwo bumwe, ariko abangushi nubwo bakoze ivyo, abarundi b'umutima bagumye bagahembera. Ni naco gituma mubona gushikiye isaha tucibuka ibikubiye muri aya masezerano, kuko iyo hataba abagumanye umutima rugabo wo kugendera ibiri muri aya masezerano, kumbure Uburundi bwa bwarasambutse burundu. Ariko kubera yuko hari abagabo bagumanye umutima rugabo, twagumye twibuka uko umwaka utashe, kandi tunagendera haba mu ntwaro no mu bindi bisata, tugerageza kugendera ayo masezerano. Naco bituma
muzoyasanga no mu ibwirizwa shingiro mbere no mu yandi mategeko dukoresha muri iki gihugu cyacu. Nivyo navuze ko harakaciyemwo, ariko ntitwovuga ko byagiye burundu, kuko kugeza ubu hari ibikorwa byinshi byagiye birakoreka byatumye tugaruka muri uwo mugigwa w'ubumwe. Muribuka ko mu 2000 twageze aho dusinya amasezerano yo kubana no guhagarika intambara. Ayandi yakurikiye yabaye muri 2003 ihagarika burundu intambara y'amasase. Murumva yuko twagarutse buke buke kuri wa umugigwa w'ubumwe bw'abarundi, kandi n'ubu guhera igihe ayo masezerano yakurikiye asinyiwe, mwarabonye ko igihugu cyagiye kiratotahara kigaruka ku murongo mwiza, abantu basubira gushira hamwe no kwibuka ko Uburundi ari ubwa twese, Uburundi tubusangiye. Nagomba rero muri iyo ntumbero nyene nibutse mwebwe muri hano ko dufise abashitsi ba wa mugwi ujejwe kunywana no kurekuranira. Ni muri iyo ntumbero y'ubumwe, kuko twifuza kumenya ukuri kugira ngo twunge ubwo bumwe. Tumaze kumenya ukuri mu kahise cy'igihugu cyacu, abo bantu rero bari hano bazomara iminsi 10 baganira n'abanyengozi kugira ngo twumve ko twoshobora kumenya bimwe mu byabaye bizoduha intumbero nziza mu gusubira ku murongo mwiza w'ubumwe bw'abarundi, mbere tunarekuranire ko tuzoba tumaze kumenya ibyabaye. Mu baba bakuriye abandi rero mu ntara, mwobibamenyesha ko bafise icyo yifuza kuyagira abagize uwo mugwi, ko yonyarukira ku ntara akiyandikisha, hanyuma nabo tukabasaba isango twoha abo bantu baba bashaka kumenyesha ibyabaye kumbure byinyegeje aha ku ntara. Mu biro bya buramatari bashitse hajya mu bwanditsi muri sekretariya, bubaza uwo bandika kugira ngo nitwabona akanya baduhaye kumbure tubahamagare baze bayage n'umubashe kumenya ibyatugoye, hanyuma tugaruke mu kurekuranira, tusubire tubane muri bwa bumwe twitorera muri 1991. Aha rero aka kanya nafashe si umwanya wo kubarambira, nta ateguye ijambo yo gushimira inzego, gushimira abakozi b'Imana bashoboye kudutanguza kwinjira muri uyu munsi dutangurira ku gisabisho cy'iranda. Abo bose babiharugwe ko nko kugororoka, no gushimira kandi rero ababene gihugu badahengeshanya kudutera iteka, haba bagize groupe d'animation n'umwaka uheze n'ababonye ntibahengeshanya kwitaba uru rubanza. Imbere yo gusozera, buramatari w'intara ya Ngozi yibukije abajejwe intwaro ko bo kwamana ntaryo bahimiriza abo barongoye kugira ngo bamena ntaryo bibuka akahise k'igihugu cyacu. Subira mu mukurikire. Abajejwe intwaro ko mu bihe nk'ibi boza barafata akanya ko kurarika abantu bakagwirirana kugira ngo bumve akanovera k'uyu munsi, bumve akahise
cy'igihugu cyacu, kuko uko basiba niko bibagira n'akahise, kumbure niko bazohava bibagira nuko tubwirizwa kubana turi mu bumwe kandi twararekuraniye ibyadushikiye. Aha rero nagomba subire ndabakengurukire kandi ndabifuriza umunsi mukuru mwiza, muroranirwe kandi mubandanye mugubwa neza, mubandanye musasagaza ubwo bumwe aho muherereye, kugira ngo igihugu cyacu kibandanye gitotahara, ko murazi ko twaciye muri byinshi, abenegihugu bacu babandanye kumererwa neza. Murakoze cyane.